muri benshi muri kumurakurikirana ibice ijana na bitatu n'ibice bitatu iradiyo ni Kazoza FM be your own boss ijwi ryo kugwiza umwimbu ikiganiro ni cakindi nyene ciwanyu kuko twarakibagabiye ni kuziko. Ikiganiro kuziko mugikurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro. Ikiganiro kuziko imisi yose igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro kuri studio za radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu be your own boss. Kaze mwese muri kumadukurikirana. Nkuko rero nababwiye ejo haheze mu kiganiro cacu kuziko tuganira ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi. Mu binga bw'ivyuma rajatunga kuri micro ni Diogene Rukundo, tukaba tuganira imisi yose kuvyerekeye imico nakaranga byo mu Burundi. Ku munsi tuganira ibitandukanye. Kuri uno munsi no munsi wa kane uko nababwiye tuganira ivyerekeye gusoma. Ariko barabaza ngo dusoma iki, ntidusoma agacupa dusoma ibitabo. Kubw'ivyo twanaronse no mutumire hano, ndakora mukije cyane mutumire wacu. Mwiriwe neza, mwiriwe Diogene, mwiriwe nawe ko batumviriza bikomvise Kazoza FM bose. Umutumire wacu akaba yitwa Roland Rugero Lewis. Lewis na mahoro. Na mahoro gose namwe n'amarembe. Ego akaba ari umwanditsi akaca yongera akaba umumenyesha makuru. Kuri uno munsi rero mu kiganiro cacu gusoma nkuko nameje kubabwira kuganiro cacu kuziko tuganira ivyerekeye gusoma. Ego nibaza ntitwiyenze mu gutumira Rugero Roland Lewis mu vyerekeye gusoma akaba aserukira les éditions gusoma. Ego mbega les éditions gusoma uzitubwira niziki nibiki bimeze gute? Les éditions gusoma ni inzu twavuga mu Kirundi ngira ni inzu yo kwandika ibitabo no gushigikira abanditsi. Hanyuma akaba ari icyumviro twatanguranye n'umuvandimwe akaba n'umumenyesha makuru nkanje yitwa Jimmy Elvis Vyizigiro. Benshi barakunze kumubona yandika ku mbuga ngurukana mu bumenyi kubijanye n'imico nakaranga by'u Burundi akahise ku Burundi. Hanyuma rero twebwe umugambi twatanguye mu mwaka uheze tukaba dufise ubufasha bw'inyamakuru Jimbere, tukaba dufise ubufasha bw'abantu batandukanye bagomba gushikira ibijanye no kwandika mu Burundi. Hanyuma rero ihangiro twihaye nuko dushobora guteza imbere ivyo kwandika mu Burundi, gukundisha abantu kwandika, tugasohora ibitabo. Twihaye ko kuva ku mwaka uza mu 2023 dusohora ibitabo 4 ku mwaka. Tugashiraho ihiganwa ryo kwandika aho uwa mbere tumuha miliyoni 10 ku munsi. Uratujanira nyiki ntugishika turaguhaye ikaze ukitubwira miliyoni 10 kugusoma kuri Kazoza FM kwandika nukuvuga no kwandika birashobora gutuma twitunganiza imigambi neza cyane gose. Ego tuguye kandi ikaze cyane muri kino kiganiro cacu kuziko. Twakire gose mese muri ko muratwumviriza aho muri hose, muri ko murataha, muri muhira, muri mu kirabo, aho muri hose muri ko muratwumviriza. Kaze cyane mu kiganiro cacu kuziko kuri radio Kazoza FM be your own boss ijwi ryo kugwiza umwimbu. Turi kumwe na n'umutumire umwanditsi akaba n'umumenyesha makuru Rugero Roland Lewis ariko atubwira ivyerekeye les éditions gusoma nkuko meje kuvyumvira. Les éditions gusoma ninzu bandikiramwe ibitabo nibindi. None édition gusoma muvuze yuko yatanguye haciye umwaka wose. Twatanguye gukora nivyo twatanguye gukora mu kwi 12 ku mwaka uyuhe ku mwaka ego hari kigarama 2021 ego. Hanyuma ubundi jewe mu vyo kwandika n'ibitabo ndabifisemo imyaka myinshi ndabikoramwo. Mugenzi wanje Jimmy nawe nyine afisemo umwaka myinshi abikoramwo. Ngo turagomba yuko turonka ugwaruka nago nyene usanga rufise aho gatima bakunda ibintu byo kwandika nabo bagatangura bakinjira mu mwuga. Hanyuma
tukabakundisha uwo mwuga bakabona ikivamwo kubera ko kenshi burya umuntu umutuma akunda ikintu kubera ko abona ko ari ico akuramwo ubona ivyo kwandika canke gukunda gusoma ata makiriro wo bikuramwo ubona utokuramwo akazi ubona utoshobora kugaburira abawe ntavyo witaho mugabo dushizeho iyo prix abantu bakavuga ati burya nanditse nkandika neza igitabo kikazokundwa nzoronka miliyoni 10 hamwe n'ibindi bijanye no kumenyekanisha ingabirano yawe kumenyekanisha ivyo wanditse ivyo byose abantu nibaza ko bazogira n'abana bazotegwa intege n'abavyeyi babo bati ni wandike urabe ko ajya amahera nawe tuyatwara tukiraho nyene none les éditions gusoma zoba zitandukaniye hehe n'ayandi ma edition dusanzwe dufise cyane ngaha iwacu mu Burundi nakaye kabijya mufise mwebwe ego ni kibazo ciza cyane hariho ama edition menshi edition gusoma twebwe dutandukaniye ku bintu bitatu bihambaye icambere coco nuko tugomba vy'ukuri gushira ku rundi rugezo ivyo kwandika mu Burundi mu gifaransa bivuga neza ni professionnaliser les métiers du livre no kuvuga nimba tugomba gusohora igitabo kigakosorwa ari igitabo gisohotse mu Kirundi tukavuga tuti turagitoreye intumbero cosohokeramwo tugakora ibijanye ibikorwa bijanye nuko igitabo kiba kitarasohoka nuko igitabo kiba kiriko kirategurwa nuko igitabo kiba camaze gushika ku isoko professionnaliser les métiers du livre ica kabiri naco les éditions gusoma zigomba kuzana no gushigikira cane kuri ubutandukane bw'ivyandikwa mu gifaransa novuga nti la diversité des publications hariho ico bita mu gifaransa ama collection no kuvuga hariho abandika mu kwandika kwabo ugasanga bariko bandika inkuru ico bitwa kwita ama fiction ibitito inkuru zisanzwe ubuzima bw'ingene akabuha intumbero aho usoma inkuru la fiction hariho ama collection yandi uzosanga abantu peut-être bariko bandika ubuzima bwabo canke bariko barandika gushushanya ivy'igihugu caciyemwo kahise nibiki hariho ibizoba bijanye n'ivyese hariho ibizoba bijanye n'ubushakashatsi ayo yose n'ama collection atandukanye asaba yuko muri collection imwe yose uba ufise ico mu France bita comité de lecture no kuvuga ugomba kwandika ibintu bijanye no ubushakashatsi rondera abantu bafisemwo uburambe n'ubumenyi ibintu by'ubushakashatsi wowe nyene nk'umuntu ugomba utwara iyo maison d'édition hariho ibintu utabutahura rondera abantu babizi gusumvya bakire nk'ibitabo bitatu canke bine hamwe ivyo bitabo bitatu canke bine bavuga ati kino gitabo turavye intumbero ama edition afise turavye ibihe turimwo tubaza ko ari ico gitabo cosohoka uno mwaka hanyuma twebwe turondera uburyo ico gitabo kigasohoka kigakosorwa neza turafise abo dukorana muri Afrika y'Epfo turafise ama contact umuntu yagize nuko najewe ndumwanditsi mu Faransa aho naheruka muri Maroc twaragize ama contact avec ishirahamwe ry'abanditsi n'abashigikiye ivyo kwandika n'ibitabo muri Afrika Afrika ivuga mu gifaransa nuvuga l'Afrique francophone ariyo bita l'association AfriLivre ivyo vyose nibizoza gufasha guteza imbere umwuga no kuha akanovera gasumba umwuga wo kwandika hanyuma icanyuma rero gihambaye cane mutandukaniye n'abandi ni ugukuza no gukundisha igikuriro c'umwanditsi no kuvuga promouvoir le statut social de l'écrivain burya na za miliyoni 10 ni kimwe muri mu bihari burya nka kera abantu bakunda kuvuga ati umwana wanje no kwifuza ko yoba umwigisha kubera ko babona yuko umwigisha mu kibano afise icubahiro abantu bamubonye bavuga tujya ujya mu mushinga ntacaye mu fasoni ni watanga ubumenyi n'umuntu n'umuvyeyi wa benshi hanyuma ubu abantu bavuga bati umuntu akomeye peut-être ngira nuwiza amashuri akaminuza canke n'ufise akazi kiza mu docteur n'ibiki byose kubera ko mu kibano baba bamuha
icubahiro bavuga bati ujya muntu arafise ibintu byinshi Yego. natwe rero tugomba gukora kugira ngo umuntu yandika canke umuntu ari mu bivyo bikorwa bijanye n'igitabo agire agateka mu kibano bavuze ati umuntu n'umwanditsi bamye ati n'umuntu yandika ku ngorane ziri mu gihugu n'umuntu yiyumvira ku ngorane ziri mu gihugu n'umuntu aterera ku ngorane ziri mu gihugu canke umuntu aterera canke yandika ku bwiza bw'igihugu canke ku bwiza bw'abarundi ku bwiza bwa ico tukita patrimoine culturel burundais sinzigene umuntu kivuga neza mu kirundi ivyo vyose umuntu akavyandika ko ego urakoze cyane tukiri ngaho je kuvuga yuko haciye igihe waheruka muri Maroc muri ntihenze muri salon international de l'édition et du livre yabereye neza na neza i Rabat uramarayo nk'indwi nka zibiri muri ivyo nyene by'igitabo none ni giki wakuye muri Maroc ucurazana muri les éditions gusoma kizofasha nyene abanditsi canke abantu bose bakora mu vyerekeye igitabo ayiwacu mu Burundi jewe nibaza yuko ikintu gihambaye cane co gutahura nuko ico je nabonye nukungene igihugu ca Maroc kiriko kirubaka isura y'igisagara ca Rabat umugwa mukuru wa politike wa Maroc Rabat ikaba capitale ikaba umugwa mukuru bayise Rabat capitale culturelle de l'Afrique pour 2020 et du monde musulman no kuvuga Rabat ikaba umugwa mukuru wijanye n'imico kama wa Afrika uno mwaka Afrika yose nzima nico gituma bari batumiye abanditsi canke abari muri vy'imyuga ijanye n'ibitabo benshi bavuye muri Afrika hanyuma bagashiramwa amahera menshi nibaza ko bakoresheje nk'imiliyoni 25 z'amadolari kugira ngo borganize ivyo bintu miliyoni 25 z'amadolari no kuvuga imiliyaridi 25 gusa kundwi zibiri imiliyaridi 50 ahubwo ku ndwi zibiri hanyuma ugasanga rero bace bashira ko nico kintu c'uko Rabat ari umugwa mukuru w'ibihugu birimo abisilamu ugiye rero kuraba urabona uburyo bwinshi bashiramwo kuko nubwo bitoba bigarukana amahera muri mu kugurisha ivyo bitabo aho ico gihe hariho ikijanye na prestige na image na isura y'igihugu mu bihugu vya muri Afrika muri Maghreb no kwisi ko bari batumye abanditsi bavuye mu mihinga itandukanye yo kwisi hama rero ugasanga ivyo navyo biciye biza guha intege babandi bariko barakora muri ba mukerarugendo babandi bariko barakora mu ma service restauration buraro bunywero n'ibiki byose birinjiza amahera nico kintu cambere kandi ngano nga mu Burundi turashaka kubikora turashaka kubikora ni bisaba gusa ko abantu muri gwa rurimi bisaba ko abantu bipanga neza tukipanga neza twebwe natwe turashaka yuko Bujumbura iba iki mu myaka 2 canke 3 iba umugwa mukuru sinzi ngene umuntu bivuga nukwiha intumbero ikindi ca kabiri nabonye gihambaye cane ni kwandika mu rurimi abantu bato batahura muri kiriya gihugu abantu cane batahura icarabu natwebwe ngaha mu Burundi nimba dukeneye gukora ibintu bijanye no kwandika by'ukuri dutegereza kwandika mu kirundi kuvuga ko nico muzogikorera ko muri les éditions gusoma tuzosohora ibitabo mu gifaransa no mu kirundi ama collection ari mu gifaransa niyo ma collection ari mu kirundi ni kuvuga hasohoka indimi zibiri yego hama rero kuvyo wakuye muri Maroc kuvyo wakuye muri Maroc aho ivyo bibiri cane yuko Maroc yashatse kugira Rabat nk'umugwa mukuru wa la culture
hamwe nuko bashyiramo uburyo bwinshi bikaba ari ibintu ushaka kuzana ngaha muri les editions gusoma kugira ngo no Burundi tugire tuti twihaye ihangiro ryuko nyamba dufatira kuri les editions gusoma mugabo dushike kuri no ntambwe ego abanywanyi muri ko muratwumviriza muri benshi cyane aho muri hose turabakiriye rero kuri uno mwanya ngira ngo tugomba tubahe akanya mushobore kwakura kutwandikira kutubarira ubutumwa kubaza ikibazo umutumire wacu ndabibutse yuko yitwa Rugero Roland Lewis akaba ari umwanditsi akacongera akaba umumenyesha makuru akaba yaserukiye les editions gusoma mu kiganiro cacu kuziko hiriko kibera kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo akanimere rero ndakabibutse ni 72 23 23 72 23 23 23 African Vati ayi ntukamenyegeze nawe rero ntukamenyegeze umutumire wacu muhamagare umubaze ukumva biranze wewe yakunze niyumura mutwere uciciri kigutumewe ubonye igisigimwe sokoroka ibyo wigeza ko byose ibisanzwe birazwi nazo kuyagukira wewe umuhoro ubusa mukurindira ko muduhamagara tubibutse ikiganiro ni kuziko mukaba mugikurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro ikiganiro ni kuziko kuri no munsi wa kane tuko tuganira ku byerekeye gusoma twatumiye les editions gusoma zaserukiwe na Roland Rugero Lewis turaronse umunywanyi wa mbere ku telefone allo mumeze neza mahoro neza namwe ni sawa natwe ni sawa turashima ego mwitwa bande mutwakuye muri hehe bo jewe aka kanya ndi mu Rutana ariko sinzi ndi live ku radio ego uri live ku radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza mwimbu turiko turakumva dufise umutumire yitwa Rugero Roland Lewis urashaka kumuramutsa amoro cyane Lewis amahoro cyane mumeze neza ego n'amahoro gose muraho namwe natwe turashima yego mwatwumvirije ikiganiro kuziko mwariko muratwumviriza ikiganiro noguru ya radio bunyene yego asinashoboye kugikurikirana turiko tuganira ku byerekeye gusoma ikiganiro cyitwa kuziko kuri no munsi wa kane turiko tuganira ibyerekeye gusoma mbega hiyo mu Rutana turasoma ibitabo ego ibitabo muri rusangi uno munsi uri kuraraba n'ivyo ubumenyi haba mu banyeshuri biga amasogondere amaprimaire twavuga ko gufata umwanya ngo usome ibitabo biragora abatari bake rero ntibabiha umwanya hari navyo bitanga ubumenyi novuga ko vyagabanutse ugeranije na kera kuko buriya kera n'ingisho baronka zaragerageza gusigurwa ugasanga umuntu aramenya kino kintu gisigura kuno ariko no munsi nibaza ko inguvu ni nke cyane ugeranije no mu myaka iheze ariko turandika dukeyi bazi nubwo ko baraga poeme nubwo ko barakaririmbo ko nibaza ko muri gusoma nkuko mwatwumvirije harimo kwandika gusoma harimo n'ibintu byose bikorwa kugira ngo igitabo gisohoke hari n'abagitanga ubupike kwavuga ati nyandikira ariko gusa atakwanditse mbega tukiri ngaho nyene tubaze umutumire wacu muri gusoma ibi bitabo abaheza amashuri bandika nabyo birashobora kujamo ego cyane gose kuko igikuru ni guteza imbere ivyumviro guteza imbere ivyumviro ashobora kuba ari ivyumviro bijanye no gufonda canke gufonda la réalité la fiction no kuvuga kuyumvira uko ukuri kuhari koba kumeze mugabo harashobora kuba kandi ivyumviro bijanye n'umwuga ukora uvuga ufise ubumenyi ufise ubuhinga ufise uri umushakashatsi canke bikaba ari ivyumviro bivuye mu kurondera kwawe mu kurondera mu bushakashatsi bwawe
ari ivyo nyene bivuye mu banyeshuri canke mu bandi bose baba bafise ivyo bakora urumva navyo nyene tuzobiha agaciro yego ari umugambi mwiza ujanye muri kaminuza y'u Burundi ujanye no gushira bijya bitabo banditse kubiha iforoma igezweho sur le digital digitaliza navyo nyene umuntu azobikorerako hanyuma tugerageze kubimenyekanisha mu gihugu no mu makungu urasangamo harimo ivyumviro bimwe musanga bishobora kuza kubera ineza abarundi n'isi yose yego munywanyi ku murongo ngira ngo uravyumvise navyumvise ariko hari ikibazo nagomba ndamubaze yego mbega kubera iki nk'ubu bumenyi abanyeshuri babize mu mashuri yisumbuye ya kaminuza bishika mu babuhawe babukoresha nari navuze ku kibazo kijanye no gusoma ugasanga umuntu yarandikishije igitabo ariko niwe yize mu akagihe ubundi bamwandikire mbega bijya byovyo mubona byovaho gute canke umunyeshuri aba afise agaciro baki kuri ico gitabo mu gihe kiba cyanditswe n'uwundi sinzi gatoya ko usubiramo ikibazo cawe kugira ndacumve neza uno munsi yego mu banyeshure bariga bagaheza ndetse bakanandika ibitabo yego tuba tugarukana ko ngaruka kw'abo banyeshure usanga batanga pike ku gitabo bakagiha uwundi akakibandikira kandi ari bo bize ariko mbaza nti mbega ku gitabo kiba cyanditswe kirafitiye akamaro uno munyeshure yize canke yari ngombwa ko akoresha ingufu kugira ngo yandike igitabo gwiwe urumva aho harimwo impande zibiri z'ikibazo harimo ikibazo kijanye na kamere k'umuntu wewe mu mutima wawe canke mu mutwe wawe wumva yuko guheza amashuri wandikiwe igitabo ari ibintu bisanzwe urumva biba bikugoye hanyuma hariho ica kabiri kiba kijanye n'ibiri mu gitabo ibiri mu gitabo bifise akamaro bifitiye akamaro igihugu ni vyiza ko bimenyekana vyoba vyiza rero abantu bamenyereye kwandika ibitabo n'ubundi ndibaza ko abantu bemera ko bandikirwa ibitabo canke badashira ingufu cane mu vyo kwandika kubera ko bavuga bati ivyo nanditse ico gitabo ico nzoronka niyo diplome gusa niyo diplome niyo nayironka ndoca mara imyaka ingahe ndiko ndarondera akazi nta kintu gihambaye kiri inyuma yo kwandika ico gitabo mugabo umunsi woba azi yuko ico gitabo wenyene uciyandikiye uzoronka impembo ingana uku canke uzoronka agashimwe kangana gutya ndazi ko abantu boshiramo ingufu nyinshi kwa mu kwandika igitabo yego munywanyi ku murongo ngira nk'akanyisho kanyu wakaronse yego murakoze cyane tubashimire murakoze namwe mugire umugoroba mwiza nari naje nsimba ntakana gahimba Radio Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu kiganiro ni kuziko kuno musi wa kane tuko tuganira kuvyerekeye gusoma mu minota itarenze 5 tuzakuba turangije ikiganiro cacu tubaze mutumire wacu Roland Rugero Lewis mbega muri les éditions gusoma hasabwiki ngo kugira ngo umuntu musome igitabo ciwe mu gikosore hama mu gitangaza ubwa mbere nuko nkuko nanababwiye ingene les éditions gusoma zoba zubatse hariho ama comité de lecture urumva igitabo kugira ngo cemegwe gusohoka nuko abari ama comité de lecture yasomye akavuga ati kino gitabo kabisa cyanditse neza n'ibintu bimeze neza gose kandi mu guhereza ibisomwa tuba twaronse duha abo bari mu makomite de lecture ntidushaka ko n'amazina numva tubaha texte gusa nimusome bino bisomwa bitatu canke bine hamwe ducaguremo kimwe mubona cyanditse neza kugira ngo ntabamwe kavuga ati yego usanga uri muri komite yakiriye igitabo c'ububakanye canke cibisanira canke c'inshuti umva tubahanuze urumva kugira ngo tugushigikire no kuba wanditse ikintu canditse ubu ufise igitabo canditse neza no kuvuga canditse neza no kuvuga gifitiye akamaro abo gisoma muri uwo muce uba urimo ari muri fiction ari bari muri portrait muri kwandika ibijanye na academique n'ibiki vyose hanyuma ica kabiri nuko kwandika iwawe biba bifise intumbero kuko hariho abandika ari ukwandika gusa kugira ngo
uvuga uti numvise ko harimo amahera canke numvise ko bashobora gusura igitabo canje reka gusa mfe kwandika oya mbega ni iki gutuma ugomba kwandika ni iki kiguha iyo nyota mu myaka 2 canke 3 uzoba ugeze he kuko igitabo gisohotse ni nk'umwana none mu bimenya gute yuko harimo iyo nyota nyene umuntu yanditse iyo usomye umuntu urumva ingene yumvira kuko burya kwandika mu gifaransa bivuga neza il y a toujours une part de soi dans l'écriture iyo wanditse haba harimo urasigamwa mubi yawe urasigamwa mubi yawe ntiwandika ngo ugaca wigurukira ngo nta kimwe cyawe iyo wanditse urasigamwa mubi yawe rero mu bo twokorana avec les éditions gusoma nuko tuba dushaka yuko habaho vy'ukuri umugwi w'abantu uvuga uti aba n'abanditsi b'ukuri n'abanditsi bashobora kuza guserukira uburundi mu mahayanishwa y'abanditsi n'ibitabo mu isi yose turafise ama contact atandukanye mu festival abantu bagutumira nka jewe urumva jewe igitabo ca mbere nagisohoye mu 2008 n'indwi igitabo ca 2012 na 12 urumva iyo myaka yose nagiye natumiwe ahantu henshi mu bintu vyo kwandika muri Afrika mu Buraya mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho hose iyo bakubaje bati mbega n'abantu bande bandika mu Burundi mu myaka iheze byari bigoye muri edition gusoma tugomba yuko mu myaka 3-4 bakubaje ati mbwira umurundi yandika neza mu congereza uca umuhizina mbwira mbega umuntu akeneye gusoma ikirundi kiryoshe ninde ugaca umuhizina mbega mu bandika mu gwaruka bandika neza ninde ugaca umuhizina mbega ingenzi ije mu Burundi isavye iti mpa un roman de fiction mu Burundi uca umuhereza titre ati genda kuri Librairie Saint Paul canke genda ngaha uraza gusangaho igitabo kiryoshe ego ni ryo hangiro dufise no kuvuga créer des profils professionnels et des profils d'écrivains bazwi kandi bari hokoni au niveau international ego cyane aho nyene tukiri ngaho niho tugomba cyo turangiriza ariko imbere ko turangiriza umutumire wacu tugusabe akajambo ubwira na cyane abanditsi kerekeye les éditions gusoma kuko ziraje benshi ntibari bazizi akajambo babwira ko barakaye cyo turangiza kiganiro cacu ego akajambo no babwira ni kubatera intege abari bafise ivyo bamaze kwandika babitegure babikure mu bati babitegure neza tuzoronka akaryo keza ko gutanguza les éditions gusoma turi kumwe n'abandi bakora mu bisata bitandukanye vy'imico kama muco twise consortium kuziko turi kumwe n'abari mu vy'amasanamu masinema turi kumwe n'abari mu vyese turi kumwe n'abandi baza baraca muri kino kiganiro kuziko ego abo bose rero bari muri kuziko tuzoronka akanya keza ko kwiyerekana hanyuma umwe wese avuge aho agomba gushikana umuce w'ibikorwa arimwo hama ndibaza ko ico gihezo ariho cyo tutangura ibikorwa nyezina vya les éditions gusoma umutumire wacu yari Rugero Roland Lewis tugushimire cyane kubona watwitavye ndabashimire cyane kandi ndabibutse yuko harimo frambu mu kwandika no gusoma urakoze cyane dushimire mwebwe mwese mwumvirije ikiganiro cuno munsi kuziko kuri no munsi wa kane tukaba twariko turaganira ku vyerekeye gusoma iradiyo ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo ibice 3 n'ibice 3 kuri micro mu kiganiro kuziko mari kumwe na jewe Rukundo Diogene ndabutse kandi ko umutumire yari Rugero Roland Lewis tubashimire mwese mwatwumvirije dushimire wari muhinga bw'ivyuma Raja Tunga tubashimire cyane gose tubaha irindi sango Gedro amasahani yandi nyene